Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Bakundwa, reka ndabashimire ngene Imana yabanye natwe, ngene mwabanye natwe mu minsi hafi amezi 7 tuko turavuga ijambo ry'Imana hano imbere yanyu. Imana yarakoze. Amezi 10 ararangiye. Dusigaje amezi 2 ngo turangize umwaka wa 2025. Kuno kwezi kwa 11 hari ijambo nabajije Imana iko ndasenga, bwira ijambo noheza bera mwami kubwa kuno kuri aya mezi. Reka mbabwire, muri aya mezi 2 yo kurangiza umwaka hari abantu benshi bafite amakuru yandi, umwaka ugiye kurangira, abantu barafa, abamaxita menshi, abibazo byinshi, abantu ico ni kinyoma cy'abazimu cy'abadayimoni bafise mu bizimviro byabo. Ariko reka ndakubwire ikintu kimwe naganirijwe kuganiriza nawe. Ba maso, wewe ba maso, bera maso ibyawe, bera maso abawe, ube maso. Kuba maso, ube maso pe. Haleluya. Ubu kwezi aya mezi 2 uyabere maso, usenga amasengesho utigeze usenga, usoma ibyanditswe byera, wegera Imana. Haleluya. Uyegere, iravuga ijambo ryiza, munyegere naje nzobegera. Nkunda bankunda kandi abandondera budahumeka bazambona. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cya Luka igice cya 11 umurongo wa 21. Ijambo ryagarutse ku mutima wacu uyu munsi rivuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa byiwe. Haleluya. Iyo ataramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Reka ndakwifurije gutaramira ibyawe. Bera amaso ibyawe, bera amaso urugo rwawe, teramira abana bawe, teramira umugabo wawe, teramira ubutunzi Imana yaguhaye, teramira haleluya ubugingo bwawe, bera amaso ibyawe. Umwanzi Satani aguhiga mu gitondo na nimugoroba, ashaka kwangiza iby'iwawe, ariko Luka yavuze ijambo ryiza, umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa, iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Ibintu bitatu, umuntu w'inkomezi. Ndakwifurije kuba uw'inkomezi. Haleluya. Uw'inkomezi, ambara inkomezi z'umwuka. Haleluya. Ubu umudamu, ubu umupapa w'inkomezi kandi afise ibigwanishwa. Ibigwanishwa byacu ntabwo ari byo mu buryo bw'umubiri. Paulo yabwiye abakorinto ijambo ryiza, aravuga ngo naho turi n'umubiri ntiturwana mu buryo bw'umubiri, ngo kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari byo mu buryo bw'umubiri, ngo ariko imbere y'Imana bifite ubushobozi bwo gushingura akarimbi. Haleluya. Ambara ibigwanishwa, sifa kwa Mungu. Wambara ibigwanishwa. Haleluya. Ubere maso ibyawe, ubere maso abana bawe, ubere maso ivy'Imana yagushize mu kiganza. Ivy'Imana yaguhereye ku mavi ubirindisha amavi. Ivy'Imana yaguhariye mu masengesho ubirindisha amasengesho. N'ivy'Imana yaguhaye kubw'ubuntu bwayo ubirindisha ubuzima bwo gusenga. Umuntu w'inkomezi iyo yateramiye, bene data, haguruka utaremera ibyawe. Nta muntu uzogutaramira. Hari abantu biri ku inyuma y'abavugishwa, mwene data mvugishwaho ni gute Imana. Reka kuma wiri kutakaza umwanya. Fata umwanya wewe. Uwo muvugishwa uri kuri inyuma ntazogutaramira ibyawe, ntazokwambarira ibigwanishwa. Ni wewe, biragusaba ikiguzi wewe. Biragusaba ikiguzi. Urazi gituma dushobora twifuza gutaramira ibyacu. Luka mu Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 havuga ijambo ryiza, wigisuma ntikizanywa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza. Naho jewe nazanye no kugira ngo zironke ubugingo kandi ubugingo busagutse. Igisuma ntikizanywa n'ikindi. Hari igisuma ni Satani, ariko nagusanga nikigwanishwa azaburaho yinjirira. Haleluya. Ashaka kwica ubuzima bwawe bw'ubusabane n'Imana, ashaka kukwica. Ndakwifurije ko aya mezi 2 yasigaye ya 2025 yo kubera amezi adasanzwe reveil. Haguruka wambara ibigwanishwa, wibike ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Amen. Igisuma ni kizi wawe, kibure, gisange uri maso, gisange ukanuye, gisange ubereye maso ibyawe. Amen. Ntakwiba amahoro. Hari abantu Satani arimo kwiba amahoro, ugasanga ubuzima bwabo bumerewe nabi. Ntakwiba amahoro, ntakwiba umunezero, ntakwibe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Haguruka bamaso, ambara ibigwanishwa. Ambara ibigwanishwa. Ukwezi kwa 11 ambara ibigwanishwa.
Pawulo yabwiye Abaefeso ngo mwambara intwaro zose z'Imana niho muzoshobora, haleluya, guhagarara mudatsinzwe. Amen, haleluya. Mwambara ibigwanisho n'ibihe, n'ijambo, n'ukwizera, n'amasengesho, haleluya, n'ubuzima bw'amashimwe. Wibike wibigwanishwe, umwanzi naza kwiba tazobona aho yinjirira. Yohana yavuze ngo iki cyamuzanye n'ukwiba, n'ukwica, n'ugutekiza. Ngo ariko jewe Kristo Yesu yaje ngo zironke ubugingo busagutse, ndetse ubugingo busagutse. Amen. Barira amaso byawe, bamaso, reka kwirirwa widogera abantu, aba baranyanga, aba bagira bamaso. Haguruka, tanga ikiguzi, ambara ibigwanishwa. Ukwezi kwa 11 ambara ibigwanishwa, ambara ivyo bigwanishwa, niho uzoshobora gutsinda umwanzi Satani, niho uzoshobora kuvyura ibyawe byari byarasenyutse. Hari ijambo rikomeye cyane Amosi yavuze, igice 9:11, yaravuze ngo kuri uwo munsi nzovyura urusaga rwa Dawidi rwari rwaratemze. Hari ibyawe byatemze, hari ibyawe byari zaragiye. Haguruka, ambara ibigwanishwa, uzure ibyawe byatemze. Nzibire ibihengeri byarwo. Hari ibihengeri, hari Satani yateje ibihengeri, nzozibira ibihengeri byago, nongere nsanasana hashize harwo. Aho yasenye yasambuye muri amezi 10, haguruka usanasane ahashize hago. Ndagubake rumere kuko gwahoze kera, ndagubake rumere kuko gwahoze kera, ndagubake rumere kuko gwahoze kera. Haleluya. Hari izasenyutse, hari izasenyutse mu bana, hari izasenyutse mu rugo, hari izasenyutse hirya no hino. Haguruka, haguruka, nzokubaka kandi nzokongera sanasane hashize hago, rumere kuko gwahoze. Ambara ibigwanisho kugira ngo ubashe gusana. Muri Ezekiyeli 36:35 hari ijambo ryashimishije cyane rivuga ngo bazovuga bati igihugu cyahoze ari imisaka gihindutse nk'icyatongo rya Edeni. Bazovuga ngo urya muryango usubiye kubaka kandi barya abantu bari birashoboka. Bya bintu bisa byarapfuye birashoboka ko bisaba ko yabizima. Bazovuga bati, haleluya. Uzigituma bazobivuga nuko wasubiye guhaguruka wambaye ibigwanishwa, nuko usubiye kandi kwambara intwaro zawe, nuko uri maso. Bera amaso byawe, bera amaso byawe. Bazovuga bati igihugu cyahoze ari imisaka gihindutse nka ryatongo ryo muri Edeni, kandi ibisagara byari bicitse amatongo n'imisaka bigasanganguka, none bikikijwe izitiro bibamwe abantu. Ibyari byarasenyutse birasubiriye kandi birubakwa. Birashoboka mu gihe uhagurutse ukaba maso, ugafata ukambara ibigwanishwa. Yesu aguhezagire uku kwezi kwa 11. Garukana ibyo Satani yakwibye, bigarukane, sigwiwe. Haleluya. Garukana ayo mahoro yagutwaye, garukana uwo munezero yagutwaye, garukana ayo mafaranga yakwibye, garukana ibyawe yakwibye. Aratwiba ubusabane bwacu n'Imana, akatwiba. Umva, haguruka ube maso. Yesu Kristo yaraje ngo zironke kandi ubugingo busagutse, zironke kandi zironke ubugingo busagutse. Mwami Yesu, turagukunda, turagushimiye. Ubyumva uri mu ijuru, turagukunda kandi turagushimiye ko tugeze mu kwezi kudasanzwe ko kwambara ibigwanishwa. Ukwezi kwacu ko kwambara ibigwanishwa. Tugomba kwambara ibigwanishwa kugira ngo tubashe gutsinda. Haleluya. Kuko umujura, Satani, umwibyi, umusuma ashaka gutwiba iminsi yose, ariko tugomba kugarukana n'ibyo yatwibye. Amahoro n'umugabane w'abana bacu, n'umugabane wacu. Haleluya. Amahoro n'umugabane w'abana b'ibwami. Sifa kwa Mungu. Mwami utugirire neza. Ndatuye umugisha, ndatuye umunezero mu ngo zacu, ndatuye Mana. Yavuze ijambo ryiza Amosi ngo nzosubira kandi sanasane ahashize harwo. Hari ibihengeri, hari ibihengeri biri mu miryango Mana, hari ibihengeri biri hirya no hino, mu butunzi, mu bana, mu miryango, mu buzima bwacu. Duheze imbaraga zo gusubira kandi kubaka. Haleluya. Dusubire twubake Mana. Yaravuze muri Ezekiyeli, yavuze ngo harya ahantu bazozora kandi avuga ngo ndore hameze nka ryatongo ryo muri Edeni. Harasubiye kandi harubakwa. Birashoboka Mana. Uduheze kwambara ibigwanisho kugira ngo tubashe gutsinda. Imana yacu yabwe icubahiro. Urakoze Mana.
ukwezi kw'amagara meza, amahoro, umunezero, ubuntu bwawe buziyongeranye ku buzima bwacu. Urakoze, cyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.